Itangazo giturumbuka ryarungikiwe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye ni itangazo ridahumuriza. Ni nyuma yuko umukuru w'igisodanga mu gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane kuri ubu ngubu ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Majoro Evariste Ndayishimiye. Ni gute abajenerali bariko bararongora canke bariko baratwara igihugu cy'u Burundi? Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye mu gihe agifise akaryo ko kurongora igihugu cy'u Burundi arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kuri ibi bihangange. Biravugwa ko General Prime Niyongabo ari we ariko arica akanakiza mu gihugu cy'u Burundi. Aka kanya bigaragara ko ari we afise uburongozi mu gihugu cy'u Burundi. Inyuma yuko yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi akoresheje ibikorwa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Agaheza gutangariza igisoda yuko uzosubirira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru dukura mu gisoda aremeza ko Reveriyano Ndikuriyo yabitangarije ubwo Reveriyano Ndikuriyo yagenderera igisoda mu makamba ashika 3 atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avugwa ku inama yaraye ibereye mu Kirundo. Hari n'ayandi makuru avuga ku inama yarayibereye Cibitoke. Izo nama zagarutse ku zihe ngingo nkuru. Turaza kubibashitsa ko mwidonido ry'amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikiranga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni amakuru avugwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ndabaye ikaze muri ayo makuru. General Prime Niyongabo ni igihangange, turazi ivyo akora kandi ashikiriza ku gisoda cy'u Burundi. Ni nyuma yuko hafashwe ingingo ikomeye cyane giturumbuka yo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bamwe mu bene igihugu na bamwe mu banyepolitiki batandukanye bo bari abavuga rumwe n'ubutegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bibona nk'urudandazwa rwakozwe mu bana b'u Burundi. Kandi nanone biragaragaza umukuru w'igihugu arafise umwanya wo kudusigurira ibijanye n'uko abana b'u Burundi barungitswe muri RDC kandi umwe nanone akaba yemerewe kuba afise agashara ku munsi k'amadolari 200. Hari amakuru akomeye cyane adushikira yuko abo basoda amagara yabo yoba ageramiwe. Ivyo vyose vyagarutswe ko n'abajenerali bakomakomeye bari bakoranye inama n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Ndabirabe n'abandi bategetsi bakomakomeye nabo bo binjiye muri aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane dukura mu gisoda aremeza ko umuntu wenyene ashigikiye umukuru w'igihugu ari Gervendera ko boca umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu wenyene yubahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yuko amapeti yiwe yoba yadugijwe nyuma yuko igisoda coba catanguye kumwemerera yuko arashobora kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ariko nanone gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye n'intwaro y'agahotoro nk'uko babishikiriza. Kuri ubu ntivyoba vyoroshe ngo vyorohere ibi bihangange. Bamwe mu bajenerali bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye batanguye ibikorwa vy'ubugambanyi. Nyuma yo gutangura ivyo bikorwa harimo abatawe mu mvuto. Nyuma yuko umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 13 afashe ingingo ikomeye cyane. Igihe yashika mu gihugu cy'u Burundi avuye muri Arabia Saudite harumvikanye amakuru akomeye cyane ko umuhanuzi wiwe yari yamubujije kururikira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Aho yari yamusavye ko yo kururikira mu gihugu cibanyi ca Tanzania. Biravugwa ko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira ubuhanuzi bwari bwateguwe na General Prime Niyongabo. Wahora hanurira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarashiriwe ko itegeko ryo kurungikira abasirikari bagendanira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bidatevye mwarumvirije ko ivyo vyose bitashikiye umukuru w'igihugu. Gervendera ko buca batazena Ndakugarika niwe yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungikira abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu ibijanye nuko umutekano wifashe ku kirimba c'umukuru w'igihugu no ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura.
ayo makuru nandi twabateguriye turayabashitsa ko yose idonido. Nabaye ba generale bari kubateraterera uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye. Ndabibutse ko atamunyagihugu numwe ariko arashimikira kuri izi ngingo ziriko zirafatwa na General Prime Niyongabo. Bamwe mu bene gihugu barashigikiye uruhande rw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evaristo Ndayishimiye. Nubwo nanone bamwe mu banyagihugu bariko barabwirwa amakuru akomeye cyane ku ntwaro mbi, ariko nanone bamwe ntibariko barabishigikira. Hari amakuru avuga ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evaristo Ndayishimiye yoba yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo kurungika amahera mu gipolisi c'u Burundi. Ayo mahera no kuduza amapeti ya polisi b'u Burundi vyoba ari kuzihemvu. Biragaragara ko imigumuko irashobora gutangura mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko kudeta yoba itangajwe canke hatangajwe ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye atembagajwe. Vyose turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Reka ndabasabe amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye idoni. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti mu myanya wacu kuri we wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka amakuru yacu tuyatangurire kwavurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko Burundi weraniye mu banki yo hagati mu gihugu ideni ringana n'amamiliyaridi 600 vy'amarundi. Leta y'u Burundi ifitiye amabanki yo hagati mu gihugu ideni ringana n'amamiliyaridi 600 vy'amafaranga y'u Burundi, bikaba vyaraye bishikirijwe kuri uyu wa mbere n'umuhinga mu vy'ubutunzi Diomede Ninteretse. Mucirwa aheruka gukora ku vyerekeye amadeni leta y'u Burundi ifise hamwe rero n'icokorwa kugira ngo ibintu bihinduke. Abandi bahinga bize vy'ubutunzi babona ko kugira iryo deni ririhwe ryose umurundi wese atawuvuyemwo yosabwa gutanga amafaranga 500 vy'amarundi. Kubw'uwo muhinga Diomede Ninteretse, ideni leta y'u Burundi ifitiye amabanki yo mu gihugu hagati risumba kure cane amafaranga ikoresha ku mwaka. Uwo muhinga akabandanya amenyesha ko kubera umurengera w'ayo madeni abanyagihugu bo muri rusangi hamwe n'abarwizatunga baca babura amadeni mu mabanki y'ubudandaje, maze bigatuma imigambi y'iterambere icihagarara. Agahanura leta kwirinda gufata ideni mu mabanki kubera bifise ingaruka mbi cane ku butunzi bw'igihugu. Undi muhinga yize ivy'ubutunzi yagize ati, kandi akaba yigisha no mu makaminuza akorera mu Burundi, abona ko iryo deni rinini cane cane ku buryo naho hakoranywa abarundi bose ngo ririhe bitokundira. Undi muhinga yize ivy'ubutunzi yigisha mu makaminuza akorera mu gihugu c'u Burundi abona ko iryo deni ari rinini cane ku buryo naho hokoranywa abarundi bose ngo baririhe bitobakundira. Ko ico kiza ari uko leta yiga gukora imigambi y'iterambere ikayivyazamwo umusaruro uza kuyifasha. Abandanya agira ati, ndavye iryo deni rinini cane cane gose. Mfasha abarundi uko turi miliyoni 12 nsanga inzu yose yotanga 500 vy'amarundi kugira leta ishobore kuva muri iryo deni. Ariko ikibazo nuko nabo barundi ubwabo atabo bafise bikora. Iki gihe bari mu bukene cane. Ico nahanura leta y'u Burundi ni igihe nanone igomba gutorera umuti ibi vyose babiriko biraba. Nigene igihe kandi abahinga mvamakungu bagirire uko ubutunzi bw'igihugu bwose bira kwifatafata nko mu myaka iheze y'imbere ya 2015. Leta kore kandi imigambi y'iterambere yoshobora kwizanira umusaruro uza kuyifasha. Ndavuga nko gutunganya igisata c'ubutare, gutunganya neza ibibanza vy'abakerarugendo n'ibindi. Titwibagire kandi no kunagura imigenderanire myiza hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'abahora bayifasha imbere yuko hahagarika imfashanyo.
Tubamenyeshe ko mu rugendo ruheruka gukora mu Burundi nanone rw'ikigega c'isi FOMI wari urongoye na Mam Austat Def muri raporo wasohoye avuga ko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bugeze ahatemba. Ni nyuma y'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu abanyororo bavuga ko bagiramiwe. Ni nyuma y'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira dukora mu mawero agiye atandukanye biravugwa ko abapfunzwe bava mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL kuri ubu ngubu badafashwe neza. Ni nyuma y'uko ariko nanone abavuye mu mugambwe wa CNDD-FDD ari nawe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi kuri ubu ngubu baronka ibipfungurwa bimeze neza. Ariko bikavugwa ko ivyo bipfungurwa nanone biba vyanyazwe abavyeyi bigorewe mu gihugu c'u Burundi badandariza ku mabarabara. Turasavye hatorerwe umuti ivyo vyose biba biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ntibisiguritse kuba abavyeyi bigorewe banyagwa ibipfungurwa bikarungikwa mu mabohero atandukanye, kandi nanone vyorungikwa bikagenerwa bamwe abandi ntibabironke. Hari amakuru akomeye cyane twahawe n'umwe mu banyororo bahora bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba avuga ko ibintu vyihejeje gukomera cyane muri iryo bohero, aho abapfunzwe bamwe bariko barabozwa igufwa abandi bakaba bazoburwa irengero. Kuko uwo bandanya abishikiriza hari ayandi makuru akomeye cyane aba yejeje kudushikira tubandanya tubashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mwarumvirije ko waza ari umushikiranganje wa mbere ngaho mu gihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni yarapfungiwe mu ibero rya Gitega, ariko akaba amagara yiwe yaragiramiwe. Bidatevye yaratabaje kuri ubu bintu biriko biragenda neza. Turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaho mu gihugu c'u Burundi. Reka amakuru yacu tuyabandandirize ku makuru avurwa muri politiki. Twababwiye mu mfunyofunyo amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaho mu gihugu c'u Burundi. Twababwiye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko hari n'akandi karwi kuba kibonekeje mu gutembagaza ubu butegetsi. Ibi vyose biriko biraba mu nyuma z'uko waza ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni ari wagiriwe n'icaha co gutegura kudeta canke kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ku mvo zo gutembagaza ubutegetsi. Bamwe mu bahinga mu vyerekeranye na politike batomora ko umukuru w'igihugu yoba afise ibibazo hagati yiwe na General Arengiyome Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. General Arengiyome Bunyoni nyuma y'uko yatawe mu mvuto mu misi yaheze biravugwa ko yoba afise ibibazo bitandukanye kandi bikomeye cane hamwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibibazo ni ibihe? Biravugwa ko hari inyubakwa bari basumye amatungo y'igihugu c'u Burundi. Ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza hari inyubakwa yari yubatswe yubakishijwe inzabu n'ibintu vy'agaciro. Ayi yari mu mahera y'agaciro yari yasumwe igihugu c'u Burundi. Baciye batangura umugambi wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza ku mvo zo gushaka kwigarurira iyo nyubakwa iherereye ahantu hatazwi na bamwe mu bene gihugu batandukanye mu gihugu c'u Burundi. Kuko amasoko yacu avyemeza umusirikari yahora ari mu burongozi bwa Petero Nkurunziza ahejeje gushira amajambo akomeye cyane ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye uko abandanya adushitsa ko amakuru. Biravugwa ko amahera y'agaciro yabananiye kuyagabura. Umukuru w'igihugu na General Arengiyome Bunyoni hari ivyo batariko barumvikanako. Vyavuzwe ko General Arengiyome Bunyoni iyo nyubakwa n'ayandi mahera y'agaciro yaciye ayigarurira. Mwarumvirije ko General Arengiyome Bunyoni mbere y'uko atabwa mu mvuto yatanguye umugambi ukomeye cyane wo kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye nk'igihangange mu gihugu c'u Burundi, aho amabarabara aje iwe yugawe. Nta muntu n'umwe yararekuriwe kuba yakora igikorwa gitandukanye General Arengiyome Bunyoni atabigizemwo uruhara. Vyaratinze ariko ntivyatevye umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo ikomeye cyane ruhasha yo gupfunga General Arengiyome Bunyoni bamwagiriza ivyaha bitandukanye yoba yarakoze mu gihugu c'u Burundi. Nyuma y'ingiyo yongereye ko icaha co gutekereza kugandagura no gutegura kugandagura umukuru w'igihugu no gutembagaza ubutegetsi.
Ivyo vyaha bitandukanye vyibonekeje mu gihugu c'u Burundi vyoba bifise imvo hagati y'umubano ukomeye cane umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yari afise hagati yiwe na General Guillaume Bunyoni. Kuko tubandanye tubikora ko amatohoza ivyerekeranye na coup d'etat mu gihugu c'u Burundi bihejeje igihe kitari gitoyi vyibonekeza kuri iyi ntwaro. Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ikomeye cane mu gihe agifise akaryo ko kurongora Uburundi. Nubwo nanone General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo gutegura imigambi iteye ubwoba ku bitero kaminuza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu atakintu na kimwe arekuriwe gukora mu gihugu c'u Burundi. N'ibindi bitandukanye bigaruka kandi bikibonekeza ku buhinga bwa none bidushikira. Hari amakuru yavuzwe ko General Prime Niyongabo yanse ko umukuru w'igihugu ajya kwakira mugenzi wiwe w'igihugu ca Somalia. Ayo makuru aremezwa na bamwe mu bagendanira umukuru w'igihugu. Umuntu yagiye kwakira umukuru w'igihugu ca Somalia yarungitswe na General Prime Niyongabo. Amakuru akomeye cane yaje kudushikira turaza kuyagaruka ko mwido nido ry'ayo makuru nandi twabateguriye kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Hari intererano ziriko zirava mu makungu izindi zikava mu bagenerale bakomakomeye abakuwe mu mabanga n'abandi bakiyarimo. Bikaba bivugwa ko zigamije kuba zateza imbere uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Reveria n'undi kuri yo arashobora kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nk'uko General Prime Niyongabo aheza kubitangariza igisoda c'u Burundi. Ubwo amasoko yacu mu gisirikare ibintu vyoba bigiye gukomera cane. Ariko nanone turaza kubigaruka ko twumviriza ukuri kubijanye n'umuco kuri coup d'etat vyoba bihejeje gushika mu makuru yacu ari bugaruke mu kanya. Reka ndabakengurukire cane nshuti banywanyi twabanye muri ibiganiro n'amakuru iteka umunezero no gusubira kubana namwe ni ibintu bikomeye cane kandi vy'ingirakamaro mu gihugu c'u Burundi. Reka nizere ko wahijije gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora akaniko karyo ndagusaba moroke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazujya nonye upyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu iyi ni Burundi News TV.